Ikigo Onaturu ngo kiriteguriye kuronsa umurundi wese amakara avuye mu kizuku. Bishikirizwa n'umuyobozi mukuru w'ico kigo Isidore Mbayahaga, akaba yabishikirije mu rugendo yagize mu matongo yimburwamwo ikizuku ari mu ntara ya Bururi, Imatana, mu ntara ya Mwaro, Igisozi, mbere no mu ntara ya Ngozi, mu mwonga wa Buyongwe muri komine Kiremba. Uyo arongoye Onaturu akavuga ko ayo makara azokogwa mu ntumbero yo gukingira ibidukikije, na cane cane ko ihindagurika ry'ibihe ribangamiye isi n'Uburundi budasigaye inyuma. Twazindutse muri kino gitondo tugendera aho dusanga dukura ibizuku ku mashanje atandukanye. Twahereye muri province ya Bururi aho bita mu Kidimbagu komine Matana, ubu tugeze aho bita mu Ryansoro, umusozi canke umwonga witwa Gitanga. Niho mubona rero turiko turakora n'urugendo mu ntumbero yuko murazi yuko nyene cubahiro umukuru w'igihugu hari umugambi yahaye Onaturu kugira ngo uhingure amakara avuye mu kizuku kugira ngo bishobore gufasha leta muri politiki yayo yo gukingira ibidukikije, kugira ngo amashamba akingirwe, ubuzima bw'abenegihugu bugende neza. Musanzwe muzi yuko aheruka kutugendera muri iyi minsi iheze, aho twariko turubaka uruganda uzohingura ayo makara avuye mu kizuku. Ubu twari duramutse tuza kugira ngo turabe umwimbu aho ugeze, kuko ni mu gihe turiko turimbura ikizuku, kuko ikizuku cimburwa mu gihe cici. Ubu rero dusa n'abariko barasozera kubera igihe cyo kwimbura ikizuku cariko gisa n'ikirangira, bariko baranura. Ubu twari tuje kuraba umwimbu wabonetse kugira turabe ingene vyifashe, ikizuku dufise ingene kingana. Umuyobozi wa Onaturu ati uru rugendo nugo kuraba ko intumbero igihugu cihaye ishobora gushikwako hafatiwe ku mwimbu w'ikizuku igihugu gifise. Nivyo twariko turagira ngo tubereke yuko ihangiro canke umugambi leta yihaye, kuko bamwe usanga bibaza ati mbega bizoshoboka, tubereke yuko bishoboka. Vyari vyiza yuko namwebwe rero abamenyesha makuru mushika aho ikizuku kiriko kirimburwa mu myonga kivamwo, muhibonere, mubone n'ingene cimbuka, mubone umwimbu dufise ingene ungana, kugira ngo dufashe guhumuriza bamwe baza yuko ata mwimbu ukwiye tuzohava turonka wo guha abantu amakara akwiye. Ni muri iyo ntumbero rero twariko turagendera abakozi, turaba ku kivi uko bimeze, turabe n'umwimbu bariko barimbura ingene ungana, kuko murabona yuko mu mwonga hariho abakozi benshi bakiriko bariyikorera ikizuku bakizana. Mwabonye amamashini mu myonga imwe ko atanguye kuva mu mwonga kubera hatanguye kugwa akavura. Turabe twebwe nyene n'amaso yacu tuhishikiye tubone ingene bikuba biriko biragenda. Rero twebwe twakengurutse, twasanze abakozi bari ku kivi kandi umwimbu baronse ni umwimbu ushimishije. Ubwo muyobozi wa Onaturu abarundi bohumura, kuko ikizuku kiri mu Burundi ari cinshi, kuko kuva ikizuku gitanguye kwimbwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1977 ibice biri munsi ya 2 gusa vy'ikizuku arivyo bimaze kwimbwa. Uhumura kubera uravye ivyigwa vyabaye biraba ikizuku dufise mu matoni tuba dufise n'amamiliyoni atari makeya cyane. Hanyuma Onaturu kuva itanguye kwimba ikizuku mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1977 tumaze kwimba no kwimbura ikizuku kiri munsi y'ibice 4%. Murumva yuko rero ikizuku tugifise mu mwonga, na cyane cyane ko turiko turarondera n'indi myonga ikizuku kirimo, kandi turiko turatora iyindi. Ikizuku rero dufise mu butaka cyangwa mu myonga dufise ni shishi cyane, ku buryo abene igihugu bazokwigwa, ahubwo cyane cyane twogomba no kubabwira yuko no mu makungu tuzogishora. Akabirya kamakara ahinguwe mu kizuku nkuko bishikirizwa na Mbayahaga, ngo nuko amakara avuye mu kizuku aramba kandi azimbutse ugereranije n'ayasanzwe akoreshwa ava mu biti. Ubwa mbere amakara yandi n'ay'ibiti, ayandi nayo urabona nazo bari ikizuku. Ikizuba gitandukanye kinini ya cyo umuntu yobabwira nuko aho mwagiye muraca mwabonye yuko banababwiye ati ikizuku cyo nyene kirashobora kwiyatsa hatani kibiri tuzanye cyane ngo ubundi muri ruvumbikemo. Hanyuma abamaze kubipima neza ari amakara twari tumaze gukora ya ese
muga yo atari carbonize ngo yume cyane, abari bamaze kuyacana bamwe barakubwira yuko utekesheje ikiro cy'ikizuku ku munsi kirashobora guteka ugasanga kirahishije ibiharage, kirahishije n'ibindi bintu, ugasanga nta kindi kintu ukwiye gukora kugira ngo wongereze amakara ku mbabura. Ubwa mbere n'amakara meza azimbutse kandi aramba. Naho biruko kugira ngo ikigo Onatur gishike kuri iyo hangiro hari ibikenewe, aha avuga nko kongereza abakozi, kongereza amamashine yimba ikizuku n'ibindi. Uravye amakara bakenerwa ku munsi mu gisagara ca Bujumbura ari hejuru yayo, vyumvikana yuko leta itegeza gucirondera ingene yongereza umutahe wa Onatur kugira ngo igure amamashine akwiye. Hanyuma si ibyo biba bikenewe gusa, ni imashini n'amahangare mwabonye tubikamwo, haca hakenerwa n'abandi bakozi benshi, hagaca hakenerwa n'ibikoresho bindi bikora kugira ngo byose bifatanirije hamwe umwimbo ukenewe mu gihugu cyose uboneke. Hanyuma ntitwokwibagira burya n'ibihugu bibanye, nagenda babwire ko ku meza iwanje wunja mfise abasavye amakara agera ku bihumbi 15, harimo igihugu cy'u Rwanda, harimo muri Kongo, aho bose bariko baraza kuvuga ati turakeneye amakara avuye mu kizuku, kuko aho bayumvise yigeze ko bakora baze ko amakara meza. Bisobanura yuko neza rero leta niyongeza umutahe wa Onatur iteza gukora umwimbo ukwiye, imashini imwe ikaba nk'Ibujumbura, iyindi gacibe nk'Igitega, iyindi ikaba Ingozi, iyindi ikaba Muyinga, Rumonge, aho tubona hose hacanwa amakara menshi avuye mu kizuku. Turiko twiyumvira yuko hoje imashini uruganda rukora amakara kugira ngo abantu baronke amakara avuye hafi. Umuyobozi ajejwe ubuhinga muri Onatur Yohani Bosiko Niyongabo ashimangira ko mu Burundi hari ikizuku gikwiye coba kingana n'amatoni amamiliyoni ibihumbi 60. Inyonga yose nabwo irimo ikizuku, kugira ngo twemeze ko inyonga irimo ikizuku habanza gukorwa ivyigwa, no kuvuga prospection cyangwa recherche, bakemeza ko ari ibizuku. Ngaha mu Burundi tumaze gukorera mu myonga ishika kuri 5 niho dukorera uno munsi, mugabo hariho iyindi myonga yakozwe ko ivyigwa byerekana ko ngaha mu Burundi dufise ikizuku kingana n'imiburiburi n'amamiliyoni 60. Ivyo rero nibisigura ko ari cyo kizuku cyonyere kiri ngaha mu Burundi. Hariho iyindi myonga tutaramara gukoramo ivyigwa, mugabo irimo ikizuku nayo nyene. Uyo arongoye ubuhinga yongera ko ikizuku hambavu yo gucanwa no gutanga amakara gishobora kuvamwo ifumbire canke umuyaga nkuba. Ikizuku kirashobora gukora mu bintu byinshi, kirashobora gutanga inguvu d'energie nkuko mwabibonye ko gishobora gukoreshwa mu gukinjika. Ikizuku kirashobora gukora mu bijanye no gutanga umuyaga nkuba, amasantrale thermique. Ni ikizuku kandi kirashobora no gukoreshwa mu bijanye no kurima. Sinzi ko muzi ko Onatur twarigeze kudandaza umwavu uvuye mu kizuku, turawudandaza mu nyuma baza kuduhagarika kugira ngo umwavu Izabu ibanze iwemeze. Ubu rero turiko turakorana na Izabu, twaramaze kugira experience za mbere mu mirima ya Izabu, byarakunze, raporo zabaye nziza cyane. Utugeze kuri etape yuko tuja mu bene gihugu kugira ngo ibyaba raporo zaba nziza cyane cyo tukora umwavu wo kudandaza. Mu gihe hari abibaza ko kwimba ibizuku bishobora guhungabanya ibidukikije, uyarongoye ubuhinga mu kigo Onatur avuga ko aho imashini kuye ikizuku inyuma y'iminota 30 isi iba yasubiye guterana. Yongera ko kandi ko bahejeje isekeza ryo kwimbura haca hatangura ibikorwa vyo gutera ivyatsi mu myonga no kuharinganiza. Mu gukoresha mashini hariho uburyo bwinshi bashaka gukoresha. Uburyo twe twahisemo gukoresha ngaha muri Onatur ni uburyo twimba ikizuku kandi tubandanya dukingira ibidukikije. Mwabonye neza ko aho imashini yaciye uje nk'iminota 20 ishize nishobora kumenya ko imashini yaciye. Ubwo buryo rero ni uburyo bwiza cyane
budufasha mu gukura ikizuku mu kuzimu kandi tutononye cyane ibidukikije. Naho biruko Niyongabo avuga ko intambamyi zitabuze na cane cane ikiringo gito co kwimbura, imashini zishaje, amabarabara agana mu matongo y'ikizuku atameze neza n'ibindi. Intambamyi ntizobura, intambamyi mwabonye amamashini dufise d'abord n'amamashini ariko arakura, ni ukuvuga ibikoresho birameze nk'ibitanguye gusaza, bishaka ko tuza turabisubiriza. Izindi ntambamyi mwabonye amabarabara twaciyemo, mwabonye ko atari amabarabara ameze neza cyane, ni ukuvuga amakamyo yacu aza kuvana ibizuku ngaha abijana mu gisagara canke ahandi hose tugiye kubitanga arononekara cyane, bigaca bituma Onatrur ihomba canke ikoresha amafaranga menshi, ntabwo ihomba ikoresha amafaranga menshi mu bijanye no kurepara no gukora iyo miduga dukoresha mu gusya ikizuku. Iyindi ntambamyi dukora nuko duhura nayo, mwabonye neza ko ikizuku tukimba mu mezi 3-4 gusa mu mwaka, tuvuga mu gihe cici umwimbu buhari, mugabo kubera uburyo dukoresha mu kwimbura busaba ko turindira nk'amahinga 3 kugira ngo tubivane ibyo twimbye tubivane mu mwonga. Urumva ko twokwimbuye byinshi birenga ko biriho, mugabo bijanye nuko uburyo dukoresha mu kwimbura bidakunda ko twimbura mu gihe c'imvura. Ati nka kurya iyimbura iryo ari ryo ryose umurimyi yitegura no kwimbura ikizuku, haraba ukwitegura mu kongereza abakozi, gutegura ububiko n'ibindi. Mu gihe hari abantu batizera canke ngo bumve bocana ikizuku kubera gufumba umwotsi canke kumota nabi, umuyobozi ajejwe ubuhinga muri Onatrur asigura ko kumota nabi kwavyo ari uko biva mu vyatsi biba vyaraboreye ikuzimu haraciye igihe kirekire. Gufumba nako ngo nuko ikizuku gifise ubukanye bungana na 30%. Kumota nabi birasiguritse kubera ivyo bintu nababwiye ko ikizuku kiva mu bintu vyaboze, vyaboreye mu kuzimu, bikaborera mu kuzimu, ikintu caboze kiranuka. Harasigaramo kandi ibyo twovuga matière volatile, tuntu tutwatsi mwagiye mubona turi mu kizuku. Ivyo vyose bituma hasigaramo akotsi nuko kubora. Aya makara rero dushaka gukora azora amakara meza adafise ako kamoto kandi yaka neza. Abo bavuga rero ikizuku kiramota nabi, kimota nabi kubera twahora ari cyo bakoresheje ikizuku kivuye mu mwonga, mugabo iyo bagihinguye baragihingura kikaba ikara ryiza rishobora gukoreshwa n'uwari wese. Bamwe mu banyagihugu baba hafi y'amatongo canke imyonga yimbamwo ibizuku barakenguruka ko ishirahamwe Onatrur ryabateje imbere. Bamwe biza amashure bigurira amakaye mu mafaranga bakoreye mu kizuku, abandi bati twaraguze mbere n'ibitungwa mu mafaranga dukoreye mu matongo y'ikizuku. Kuva uno munsi tugeze ngaha kuri iyi saha, je nta kibi turabona gituma Onatrur n'ababanyi hari ingorane. Onatrur iri mu gipande cayo, ibanye n'abanyagihugu neza, abana bacu niyo bari, ababanyi niyo bari, niho bakorera, niho baca gahera. Nuko nta kibi turabona turiko turagiriranira, kuko nta urarengera karimbo yundi ngo abene igihugu ngo bagiye konona muri Onatrur canke Onatrur igiye kutwononera. Itongo rirakimariye, shima rikimariye, twe tuciga hagaze mu kiruhuko, twaca tuza tugakora ngaha mu gitanga ku munsi nk'uko bamwe babivuga, hanyuma tukaronka ikaramu n'ikaye, hanyuma n'ababanyi bagakorayo nyene bakifasha ibintu bakenye. Ego naje narakozeyo ndagukurayo, ndagura intama, ndagura n'ingurube. Mwomenya ko ishirahamwe Onatrur ryatanguye kwimbura ikizuku mu mwaka w'1977.